mugama nanje uyu mukobwa afise amaso bakunzi ba Buja Today jana ndiko ndamuraba ararembutsa chomana we mwana mubi basi nimba basijunyasi basi kundana na Ciza basi Ciza urashaka kumwerekera reka ndakwereke pompompo ahiri reka Hello ndabaramukije iri akaba ari Buja Today nko mubonanye kuri micro ni Karen Shimi ubu nkaba ndi kumwe na team Rukundo TV turi kumwe n'abasaho ndibaza murabamenyereye murabazi kumwe na Samy Ciza Alice Aline ndibaza bagomba babwire aho bariko gusohora filme yabo umwobo w'urukundo umwanditsi umwobo w'urukundo niwe Samy yabwego wayanditse wiyumviriye kuki uravye kuki wayanditse wiyumviriye kuki uravye kuki poreka kwanza ndamutse kwanza abakunzi ba Bujumbura Today Bujumbura no munsi Buja Today TV ndabaramukije yambu cyane ndabakunda cyane uyu abaramukije bamwita Mr Samy Mr Pompomo Mr Kubebezwa ego bakaba mwita Blaze muri umwobo w'urukundo nkaba ndi kumwe na madami wanje ngaha tukaba twicaranye Kubebezwa ndakuramukije nanje muri umwobo w'urukundo tukubona bagwaye hore ukaze mbe birakorohera ushobora gukina umeze kurya iki si ibintu byoroshe gusa kubera ko nsanzwe ndumu actrice ntegerezwa gukina hore yose baba mpaye hore boguha wewe ntushobore gukina yo bari yahe y'ubusambanyi gusa y'ubusambanyi kubera yego iyo niyo hafi nanira kuko sinoja mu ntuze ya kuri scene nyene ndiko ndakora ibintu sinzi ariko izindi zose ndazikina kuko uri umukinyi wa filme utegezwa kumenya yuko swa turakina uri umwana canke uri umumama canke sinzi nyene bivana yego Ciza ndakwaki yego namahoro cyane mbanje kuramutsa kwanza wa kuri Today TV mwarahezagiwe n'Imana kabisa ndakubaze uri kuraraba ingene umwobo w'urukundo bayakiriye ubona bayakiriye gute abantuze umwobo w'urukundo vraiment ahubwo bariko bayakira uko tutaziga vraiment bariko barayikurikirana bagabo biteye ubwoba uko nayiziga siko nabisanze ahubwo nuko navyumvira siko nabisanze ahubwo sanze ari filime abantu bariko baritaho gose filime nziza cyane irimo impanuro zidasanzwe bagabo si ibintu twetwe turatwika kabisa mbe muzobandanya mukina intuze ya amasaison cyangwa murabandanya na comedy cyangwa muravanga vyose ego kujya kuntu wewe udashobora kujya injya imwe gusa ni nko natwe nyene tudashobora gukina sezo imwe gusa turavanga santa ya mwari geduha comedy kuko mu buzima bwa misi yose hari umuntu adakunda sezo hari umuntu avuga ati je mba nkine akantu ko gutwenga bigahera rero abo bantu nabo muri Rukundo TV tuba dushaka twegeranya abantu bose no kuvuga comedy zirajya ko na sezo tuko turakina sezo bita umwobo nkuko kurayivuga hari nindi bita Arabia nawe nyene nitwayihevye bento bientine tuzoyibandanya mu buzima muri rya filme twabonye wewe Alice ukina ukazi mu bundi buzima busanzwe uri umuntu ameze gute ukora iki je mu buzima busanzwe ndi umuntu ameze neza cyane kandi ndi umuntu donc yaba muto yaba mukuru tuganira neza kujya nkina siko mu buzima busanzwe nsanzwe meze oya gusa ijya hore nafashe hari abantu benshi usanga ameze kujya donc ndabikina kugira ngo ari umuntu ameze nka kujya ahakuri cigo kumba umuntu afata nabwo ati bariko barankina bariko babonye ivyo nkora niko nivyo nca nkora nyene nanje hama usanzwe nyene nduma actrice yego nakazi kamfasha muri vyinshi yego hamwe n'ibindi bintu nyene ku ruhande ushobora gukora Aline tuwaze cinema imaze gushikana kuki kuva aho wakiniye ni giki kintu umaze gushika ko ku bwa cinema novuga ko ari byinshi cyane yani sinohava ndakudomera ko ngo ndakubwira iki kimwe canke bibiri ni byinshi cyane turashobora kumenya kimwe gusa yamaye guhura n'abantu ego impa kumenya imico mbese y'abantu kuko iyo uriko urakora ugakorera mu bwishi bw'abantu utegerezwa kumenya uyu no mwitwara ko gute vyogenda gute eske nanje namba meze uku uyu twobana gute yani burya film irigesha iyo mwirirwana kuri taha nkuko usanga mumeze nk'abavukanyi
yani ndakunda filime cyane ico ni kimwe ego muri uwo mwanya hari abantu bako baradukurikirana bataragenda kuraba umwobo w'urukundo urashobora kutubwira Samy ni wowe wayanditse ni uri umwanditsi w'irya ntuze urashobora kuvuga nka hizime yawe kugira basi n'utarayiraba ashobora kuca asimbira ko gatoya arabe umwobo w'urukundo muyisanga kuri ya televiziyo mukunda cyane bita Rukundo TV Burundi niho ibihari umwobo w'urukundo ni filme n'ubuzima n'ubuzima bw'abahungu babiri bavukana je n'ujya muhungu hajya wabonye ari kumwe n'umugore we naje ngandi kumwe n'umugore wanje so no kuvuga ngo n'ubuzima bw'abantu usanga mukuru na muto bavukana bakaba mu nzimwe umwe akazana umugore n'undi akacazana umugore ujya mugore hajya ntumubone kujya ngo aritonda ujya n'umwimanyi wa mbere no mu buzima busanzwe n'umwimanyi yaranyimye je ndavuga imbere ya kamera yaranyimye none yakwimye iki naramusavye aranyima wamusavye iki nyene wamusavye sinagusavye ni wanyimye wamusavye iki ivyo namusavye none ko cyunda aba nabi none wo warabimpaye mugabo yarabinyimye nakuru nakwimyike yabivuge turashaka kumenya ya mukuri kw'Imana uyu mukobwa ni mumubona uko aratekereza mugabo n'umwimanyi naramusavye imagine ndamusaba aranyima yakwimyiki ivyo ndabivuga ivyo wanyimye ndabivuge mukuru kurumva uyu mukobwa ni mumubona uko atekereje nakimanyi kinguvu turabe kuzo ni wafa turabe kuzogenda ubitwaye wamwimyiki nanje ntacunze ivyo namusavye reka ndabivuge basi kuko nawe ndarizi ngaho warutangiye kwiyumvira ibi ndabishaka cyane kumenya kandi ndazi ko nabakora turabashaka none ujya ntiyabinyimye nawe ntiwabinyimye ibiki byari sinakwandika message niko ndabigusaba warabimpaye ibiki nyene ivyo yanyimye uyo mukobwa mukuri kw'Imana abakunzi ba Burundi TV uyo mukobwa mubona haje numwimanyi urukumva naramusavye nje ndamubwira ati umushara wiwawe ndagusavye please ngomba kugura akanani agakinga please uzo mu mushara wiwawe nongereze ngura agakinga aranyima mubaze nguyo ngaho yaranyima ono dodie ni wanyimye umushara wawe urama basi uno musurama ndakwemereye nzoguha nzoguha bakunzi ba Buja Today aranyemereye mbere mugaragaro ko azompa aramyemereye ko umushahara we azomwakagura ico kinashatse iki mu mushahara we yamaze kwemera yuko azogukagura umushahara wanyemereye Ciza wumvise ko yanyemereye yakwemereye yagizene yakwemereye ndotora Ciza cinema bisigurike cinema niki n'ubuzima cinema ubuzima gute n'ubuzima gute abwimbaza impamvu twiyumviriye gukora film oya je nakubajije cinema icisiguye mu ncamake nk'ubu uriko aravuga no cinema ni gukina ni kugira nte cinema no kugaragaza ubuzima buzobaho canke bwabayeho naho no kugitaho iki cinema ndibaza Ciza yakibabwiye cyane kuko uvuze ati cinema iri mu gihugu iri mu rurimi rw'igifaransa mu kirundi Ciza bayita ireresi urukurumva mu yandi majambo no kuvuga ngo kandi cinema no kuvuga ngo ni audio na video no kuvuga ngo haba arimwo audio na video no kuvuga ngo haba arimwo kubona no kumviriza mu yandi majambo ivyo bintu bibiri iyo babiteranije cyo turonka ikintu bita video cyangwa filme ego cyangwa ireresi no kuvuga mu yandi majambo ni audio na video ni handi umuntu ashobora kwicara iwiwe akaraba muri televiziyo akaraba akongera kandi akagirane akumviriza kuko yumvirije gusa niba kandi icitwa cinema icayitwa audio urukurumva mugabo abonye akongera kandi akumviriza ikiba filme cyangwa cinematographique ni ibintu byinshi cyane cinematographique iki ni ibintu byinshi cyane kandi ngaho nawe ndazi n'ubwo akimbagije nta cyuzi Genta kids kitubwire nari nshaka kugira n'abakunzi ba Buja Today bashoboye kugitaho kukimenya cinema yego genta kids mugama nanje uyu mukobwa afise amaso bakunzi ba Buja Today je niko ndamuraba ararembutsa cyoma nawe atwenze nimba n'umumana ariko Imana yakoroye mu isi ntumbaze n'agashinwa sakarundi kazi uragashinwa Alice ugitangura kwinjira muri filme muri comedy watanguye gute watanguye kwiyumvamo gute ko ushobora ko wo bishobora ngitangura
ngitangura nyene namaze gutangura ntabishoboye canke mbaza ntaraza ucinjira muri basi dufate watanguriye muri Rukundo TV yego cane ucinjira muri uyu mugwi ntahandi hantu wari bwigera ukina nta handi ndikunda kubaza rero ucinjira watanguye basi hari igihe utangura atavye ushoboye urumva amakomantari menshi we ntacu ushoboye vayo mbe n'abantu wigeze uhura nabo usanga barakora kudekohaja cyangwa nawo bonye ibikorwa vyawe ukavuga ati nanje ntavyo ushoboye vyatanguye gute basi ugerageje no kwibona uno munsi ubibona gute ngitangura ntibigeze bandekuraje kuko ndiko ndakora bambwira ati ahubwo twabona umengo usanzwe ubizi nashitse nkora nkuko nyene umukozi atangura akazi ntavyo ngo uzoza ngo ijo ibiki umaze gutangura wo icambere nabanje kuvyiyumvamwo ndumva ko no bishobora kandi ndumva ko ico nokora cose hari aho nshaka kugera nta nimwe vyo mandekurajeje ahubwo bampa amacourage aturashoboye bandanya gushika nubu nanje ndabona ko ari ndiko ndagera niba twibaze ko uri umukenyezi yego urubatse yego mbega amugazi uramfata uko cyane neza ruri bawubatse toka mbega iyo bishitse dufate nk'umushinga ntaye wawe akabona izinuze ukina izi comedy ukina canke izi filme ukina ntaco bimutwaye ntaco bivuga ico umuntu yamaze gutahura filme carico canke umuntu mubana wariwe iyo ubonye ibiriko biripasa hanze nko muri filme ntuco uvuga ngo urya muntu ngo ivyo akina n'ivyo akora mu kibano barabikunda cyane okay inyuma yo umwobo w'urukundo nta yindi filme muri ko murategura inyuma y'umwobo w'urukundo nukuvuga Rukundo TV iri ngaha kubw'abakunzi bayo abakina kuvuga ngo inyuma ya Rukundo TV tugomba dutegure filme tuzogira lancement izoba ari n'umunsi mukuru Rukundo TV izoba ikwijije umwaka ikora ku mugaragaro rero two turategura filme indi izoba ari filme nziza cyane wabarakunze imbaraga zo kwihangana wabarakunze umukazana wabarakunze Regina wabarakunze Vyondo wabarakunze My Husband is a Devil wabarakunze nizo nyene My Wife My nani umubano ni nyinshi cyane za Harmonize My Sister yoba nduguwe izo zose ni mutarazibona warahombye vraiment ugura amamegura habe vraiment uravye filme ndundi vraiment uriko ranteza imbere uriko raduteza imbere igihugu uriko rateza imbere industry nukuvuga rero bientôt tugomba dukira iyo filme tuzogira lancement tuzobatumira ko mwese kwinjira uzokwinjirana n'ubutumire invitation ukinjira ugacufungura ugacurya ugacunwa pata kwa muziki kukatika kiuno utakatika unjoyeke kandi nawo ntuzobure mana tenegezwa kuhaba imani kuja imbere Harmonize yaraheze mbere Harmonize yaraheze hanyuma mwateguye ko iye umwobo w'urukundo ifise nk'amasaison angahe Okay nukuvuga so hari ikintu kimwe abantu babirwa batubwira ati Samy Rukundo TV turabakunda mwama mukina udo episode tugufi ya utumini episode iyi rero uzoba ari ndende tumaze kugira kuri gatanu kuri kane bientôt ejo azosoka mu minsi imbere azosoka 5 na 6 nukuvuga iyi izoherera kuri episode ya nyuma muyitege sino yivuga kuko abantu bamwe amocha batangura kubade kuhaje bavuga ati yo ni rurerure mugabo gusa iyi izoba ndende kandi kabisa kandi wagize nabi kunyicarika impande yiwawe yangiriye nabi kuko unanguye kumva circuit uvuze ngwi uvuze ngwi wori umugore w'umuntu wabivuze nasoni wori umugore w'umuntu orohariko oroha cyomana urafite bakunzi ba Burundi nana kubaza bafite umukunzi yo bana nibarize kwanza mu journaliste urafite umukunzi basha ariko meze ko mfite twamusabye nimero ariko meze ko mfite umukunzi yaraheje nawe nyene gutangaza ko afite umukunzi ushaka iki cyanavuze ko mfite umukunzi bakunzi ba Abuja yaravuze ko afite umukunzi wana ngo ubone ibintu ni byiza cyane umukobwa murondera ntakeneye rumwana mubi basi nimba basujunyase basi kundana na Ciza basi nimba hari n'umukobwa ariko aradukurikira no mu uye afise n'amaheriki ntakeneye Samy nta mahera banyina nawe bageze umviriza ntakeneye ndacari umusiribateri ndibana na mugore mfite ndacari nani ndacari umusore nshaka umu diaspora
oya je sinshaka mu diaspora umuntu wa mbere umukobwa afise urukundo adafise amafaranga adafise amashuri uyo mukobwa je ndamukeneye nsubiremo kandi afise urukundo atize ngo aminuze rumva ari umukene afise urukundo kandi akaba ayubahiki Imana azokubaha na mama wanje na papa wanje n'abana banje mu vy'ukuri uyo muntu ndamuha nimero yanje ya telefone ndondere je tugire mariage pipipi sitaki matajiri wanaumizana sishaka kuba Mario niyo mpamvu mwari mwatandukanye n'umugore afise amahera menshi ngi inde niyo mpamvu nta rukundo yari afise ko uvuze ko atabatunzi umengo none giye twabana n'umugore wanje woni waruri no kuza murabaza ibintu wo ari yuri wewe warabiposta iki muri piscine ubuzima bwaryoshe nubwo mwari mwatandukanye mugasura mugasubirana uno musi kawejeje kumenyesha yuko ugukeneye nimero acayitanga aca murondera Ciza warafise umukunzi warafise umukunzi bakunzi ba Buja Today tukaba twari kumwe na Rukundo TV murabona ko ari abantu bameze neza twabasanze aho bariko barakinira twabasanze ahantu bariko barakinira kweri n'intuze yiwe ndabasavye mwese muca mugenda kuri YouTube mushoboye gukurikirana umwe Rukundo ni film iryoshe cyane je namye ndayikurikirana ni film iryoshe kandi gose ku buryo bwo ndabashimira kandi ego reka natwe dushimire Buja Today ukuntu mwitwararika irafise umesha makuru mwiza umengo nagashinwa umengo nagapapayo mana we mani uyu ni mukorogo wisiga cyane papa isagwe iritukura ndiko nakubaza ni mukorogo cyane ntayonzi cyo mana we nakana keza aka gakobwa ndagakunda cyane sinzi n'izina ryako ntikivuze n'izina kizura kazi izina urumva niba aba journaliste bafise umutima mubi ngurumva rero twagomba tubabwire bakunzi ba Buja Today mwumvise ama projet dufise mu kwezi kumwe n'usu tuzogira lancement officiel turiko turakina umwobo w'urukundo turabashimiye cyane mu vy'ukuri bivuye turabashimiye vuye ku mutima ukuntu mwayakiriye ukuntu mwama muri partage ukuntu mwiraba ukuntu mukomanta turabakunda cyane Alice n'umwana mwiza Aline n'umwana mwiza Ciza n'umwana mwiza nadio Mr Pompompo abantu barakunda kuvuga yuko je mora mpomporana mu vy'ukuri Pompompo tuhagarare Mr Pompompo uvuze nta kibazo cyatwe kirabandanya Pompompo uvuze gutyo bisiguri Pompompo abakuze bacha bakimenya ndangoma ndababwiza ukuri jewe Mr Pompompo gupomporana vyarananiye ndasubiyemo kandi bijyane byo gukina hari umuntu ujyane nandikiye message bite urakomeye ngo sinshaka ngo napompa umunzoguha nkimwandikira gusa ati bite vraiment ndakana keza ndumwana nubaha ndumwana nsenga mu vy'ukuri none yaba nkunda Pompompo uyu bwa mbere ansaba ikiganiro dukorana ikiganiro sinari kugusaba Pompompo rega ikibazo ntibataho ricarico Pompompo muri batari cyarico Ciza urashaka kumwerekera reka ndakwereke Pompompo ahiri reka namwereke Pompompo ahiri none kene kumenya Pompompo reka ndamwereke Pompompo bakunzi ba Buja Today umana we Ciza mwereke wasi we Pompompo basi bakunzi ba Buja arakwefisa ikibazo nta kibazo tukireke je nishaka kukivuga pana kucerekana ba Buja kandi mwe na Pompompo muzi reka no musi kumugaragaro tubereke Pompompo je ndashaka ko Pompompo uyerekana umugore wawe kurinde umugore wawe oh yanerekana kuri wewe cyo mana we kuri micro mukamwari kumwe na Ishimwe donc aho kuri kamera akaba ari Mnyama ndabasabagira subscribe notification kugira amakuru yacu ashobore kubashikira ari menshi ndabakunda cyane gose murabizi nabo muri ku mutima bye bye